turakeneye amazi mana, amazi y'ubugingo mana, hamwe waha Eliya abona kubandanya urugendo. Turakeneye amazi mana, amazi y'ubugingo mana, hamwe waha Eliya abona kubandanya urugendo. Ishengero ry'Imana rirayakeneye y'amazi y'ubugingo mana, hamwe waha Eliya abona kubandanya urugendo. Turakeneye amazi mana, amazi y'ubugingo mana, hamwe waha Eliya abona kubandanya urugendo. Hindura ishengero ryawe mana, kuko iyi si iraduhenda cane mwami, abahora basengera ishengero Satani yamaze kubatwara. Mana yera, hindura ishengero ryawe mana, kuko iyi si iraduhenda cane mwami, abahora basengera ishengero Satani yamaze kubatwara. Hindura groupe b'amaso mwami mana yera, kuko Yesu iraduhenda cane mwami, abahora basengera ishengero Satani yamaze kubatwara. Mana yera, hindura ishengero ryawe mana, kuko Yesu iraduhenda cane mwami, abahora basengera ishengero Satani yamaze kubatwara. Uri mwiza mana, uri mwiza Yesu, uri mwiza mukiza wanje, ubereye amashimwe. Haleluya. Uri mwiza mana, uri mwiza Yesu, uri mwiza mukiza wanje, ubereye amashimwe. Ndagushima mana, wewe wankoreye ibikomeye, uri mwiza mukiza wanje, ubereye amashimwe. Haleluya. Uri mwiza mana, uri mwiza Yesu, uri mwiza mukiza wanje, ubereye amashimwe. Waratubambiwe Yesu, ku musaraba uteye isoni, uzira ibyaha byanje mwami, ubereye amashimwe. Haleluya. Uri mwiza mana, haleluya, uri mwiza Yesu, uri mwiza mukiza wanje, ubereye amashimwe. Waraducunguye Yesu, ku musaraba i Gologota, kubera ibyaha byacu Yesu, ubereye amashimwe. Haleluya. Uri mwiza mana, uri mwiza Yesu, uri mwiza mukiza wanje, ubereye amashimwe. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana,
unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili mbinguni kuna wenye uhai wane wanaomwimbia Muumba. Mbinguni kuna wenye uhai wane wanaomwimbia Muumba, wakisema wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Haleluya, haleluya. Grupe b'amaso, shengero ry'Imana, bene data mwese abo dufatanije amasengesho twatanguranye guhera ku itariki 1 y'uku kwezi kwa gatatu, mwese aho muri hose amahoro y'Imana bane namwe. Ndagira ngo nshimire umwami Yesu no kuri bene data binjiye nabo nyene kugira ngo dufatanye amasengesho. Mwese abinjiye mwese murahawe kaze. Ndagira ngo dukomeze kubamenyesha yuko dukomeje amasengesho y'imisi 30 kwezi kose, tuzoyarangiza ku itariki 31. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Rero turakomeje, abinjira mwinjire, abafise abagomba kwinjira muri iki gikorwa cyo gusenga nimwinjire, Imana ibahezagire cyane. Mwinjize benshi, mubinjize ku bwinshi kugira ngo dukomeze amasengesho. Abasenzi mukomeze mugume ku gikorwa, musenge kandi muhimbaza Yesu. Ashimwe cyane. Ndagira ngo rero muri kano kanya dusenga Imana. Muri uku gusenga ndabibutsa yuko twiteguriye gusanganira umwami Yesu Kristo agiye kuza vuba cyane. Ibimenyetso byiwe byose byo kugaruka yatubariye byaramaze gushika. Mwene data rero aho uri hose, uhebe isi n'ibyayo, uhebe isi n'ibikuyobya, uhebe isi n'ibigusuka, uhebe isi n'ibiguhenda. Wahora ukunda isi, wahora ukunda iby'isi, wahora ukunda ubutunzi, wahora ukunda imari, wahora ukunda amaronko, ariko byose bigiye gusigara. Ugiye kubisiga, tugiye kwitahira iwacu mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ndabibutsa ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igihimba ca mbere umurongo n'uw'indwi, havuga ngo harazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Haleluya. Iri jambo mu mwanya uyu munsi narisomye maze rirankoberako ku mutima, ndatangara maze kubona ibyanditswe muri iri jambo. Iri jambo umwanditsi Yohana yararishimangiye, ararivuga mu gihimba ca mbere ku murongo w'indwi.
yandika amajambo akomeye cyane, aravuga ngo Yesu Kristo agiye kuzanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona. Ijambo rikomeye yaciye agerekako ngo kandi amoko yose yo mw'isi nimwumve, amoko yose. Bibiliya hari ikintu ikunda ivuga igagigerekako iri jambo rivuga ngo amoko yose, amoko yose, amoko yose azoboroga, abari mw'isi bose bazoboroga, imiryango yose izoboroga, indimi zose zizoboroga, amahanga yose azoboroga, ibihugu byose bizoboroga. Nico gituma abantu no munsi usanga iyo babwiye Yesu baraba hasi, abandi bakaraba hirya, abandi bakabura iyo bagikwigwa, ugasanga ntibashaka gutega amatwi ngo bumve, abandi bababwira gusenga ugasanga ntibabinezwe. Ariko mwene data, uwo n'umurwaniza ababuza, kuko hari igihe kigiye gushika amoko yose aboroge. Niwitegure ntuzoboroge. Ariko ico ngusabira Imana, ndagira ngo dusenge, ngusengere nawe unsengere, dusenge dusaba Imana ntituze tuyibone ngo duhunge. Haleluya! Imana nize tuyibone ngo twiruke. Hari abantu benshi bagiye kwirukanga, ariko wowe nanje uri kurumviriza ubutumwa utugiye gusenga, turi mu masengesho, amasengesho ukwezi kose. Kandi mwene data, aya masengesho turasenga twiyeza, twihana, dusaba Imana ngo idutabare muri aya masengesho. Nukugira ngo Yesu niyahishurwa ntituze twiruke, niyaseruka ariya ku bicu ntituze dutungwa nayo twameze duhunga, ariko tuze tugende tumugana. Haleluya, haleluya! Tuze tuzamuke twiruka dusimba nk'inyana zivuye mu ruhongore, twikina amatavu, tuduga 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 tuduga, tugenda kumusanganira Mesiya, tugenda gusanganira twitangiye ku musaraba Igorogota. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mwene data aya majambo muyafate nk'nkaba, nimwumve. Abantu benshi bagiye kwiruka, bagiye kwiruka, impuzu bazite ku mutwe, abandi baziyambure, abandi bazirukanga, birukanga bazohiga ivyuma bibahungisha, biruke basange niyari. Kuko Yesu yaravuze ngo nk'uko umuravyi urabiriza iyo rirengera, ukabonekera iyo rirasira iyo rirengera, niko kuza ku Mwana w'umuntu kuzomera. Ngo aho umuvyimburi hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Bamwe bazihunga biroha mu mashamba, baziruka, abandi bazoboroga baza kwiyimbira mu kuzimu, abandi bazokwiyimbira mu masenga no mu mahandaki, abandi bazirukanga mu binogo no mu vyobo no mu kuzimu, abandi baziroha mu mazi, abandi bazoza kwiyubika, bazoza kwinjira mu mazu binyegeza. Ariko Yesu niyaza, mwene data, Yesu niyaza, ijisho ryose rizomwibonera. Naho uzoba uri haruguru mu mpete, naho uzoba uri mu rutara, naho uzoba uri mu nzu, Yesu azokubona. Kandi ntuzoronka ugikwigwa, kuko uyu Yesu abona ibiri imbere mu mutima, ntiyonanirwa no kubona ibiri mu nzu, ntiyonanirwa no kubona ibiri mu kuzimu. Kuko Yesu afise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Niwe yugurura ntihagire uwugara, kandi niwe yugara ntihagire uwugurura. Mwene data, niwitegure kumusanganira, ntube mu bazomuhunga. Kuko mwene data, Yesu niyaza, ntabwo uzoba ukibasha guhunga, ntaho womuhungira, ntaho womuhungira. Hano iri jambo rirakomeye, riravuze ngo iharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, n'abamubamvye, na bamwe bamwica, bamwe bamuvuma amate. Hariho n'abantu benshi no munsi bakimubamba, bamusubiza ku musaraba, kuko bagikomeje gukora ibyaha. Ariko mwene data, Yesu Kristo yaje gupfira kugira ngo ugezaho uhagarike ubusambanyi wagendeyemwo. Birahagije, birarangiye. Ukaborego wagendeyemwo, birarangiye, birahagije. Urumogi, abakinywa urumogi, abakinywa imiti y'ikirundi yindi y'abapfumu, baza kuraguza, baza guterekera, birarangiye. Nimugezaho abakitukana, abakigwana, abapfasoni n'abashinga nahe bagitera intambara mu rugo, birarangiye. Mwene data, birarangiye. Mukenyezi utacubaha umugabo, birarangiye. Mushinga nawe utagikunda umukenyezi wawe, birarangiye. Nimugezaho, nimugezaho. Yesu niyaza, ntimuze mwiruke. Nimugezaho, Yesu niyaza,
ntimuze mu butungwa nayo mwameze. Nimugezaho Yesu niyaza, ntimuze mwiruke mutaronka iyo muja. Bene data ndahabwira ndahanura abigeme mureke mugezaho, ubukumi burabahenda. Mwiraba yo mwambaye mugaca mugenda mwunga mwibarabara, mukabona yuko bose bagenda babashima babitegereza, ariko byose nubusa gusa. Umuntu wese azikorera uwe mutwaro, nawe nutaba amaso abagushima n'abagushimagiza bose muzokwisanga mwese. Buri muntu wese yagiye mu gihano ciwe mu kuzimu, muri Gehenomu. Uwari we wese niyumva Yesu aje akumva inzambi ivuze atiteguye hakiri kare, inkumi ngo ireke bwa bukumi bwiwe, umusore ngo areke bwa busore bwiwe bumuhenda bw'irari ry'umubiri no gushaka itama n'irari ry'ivyisi, aho Yesu azozira. Muziruka muhunge mwiruke, kandi ngo amoko yose azoboroga. Iri jambo kuboroga nagize ko ndibaza ijambo bita kuboroga, ndagira ngo mbabwire ko iri jambo ari jambo ry'umurengera. Aba bantu bazoboroga batuye isi bose bazorira, bazotaka batakambe, bazoboroga batagira iyo baja niyo bava. Iri jambo ryitwa kuboroga ni jambo rirengeye irindi jambo rivuga ngo kurira. Yesu yabwiye abakenyezi bariko baramuririra ati nimwibiririre mwebwe n'abana banyu, nimwiririre mwebwe n'abana banyu, kuko ibiko babigiriye igiti kibisi none icumye co kizogirirwa gute? Niho rero abantu bazoca batangura kuboroga. Inyuma yo kuboroga haza iki? Haza kuryanya insya z'amenyo. Bene data, ibi bintu zingazi zigenda ziduga z'amagorwa n'amahano n'ivyago, nimuze tubihunge. Mwene data, bamwe bazorira, ariko urira nubo gifise amanikiro y'inzogera, urira nubo gifise akajwe ko kurira. Hanyuma hacaza kuboroga rero n'ugutaka. Abantu batake biruka bahunga batungwa nayo bameze, biruka basanga iyo baja hose batagifise iyo baje bahungira. Mwene data, niwishikane usaba imbabazi, wihane, watura usaba ikigongwe. Mwene data, nimba hari uwo bagiriye nabi umusaba ikigongwe, yaziguha ataziguha musaba imbabazi. Hanyuma umuntu yagukoreye icaha nawe nyene muharire, yagusaba ikigongwe atakigusaba, muharire, musengere. Haleluya! Ndagira ngo mbibutse yuko hari umuntu ashobora gusaba imbabazi ntibazimuhe, ariko Yesu Kristo yaravuze ati, gezaho yabwiye wa mugore yari umusambanyi afashwe, aramubwira ngo uhereye none ntukongere gukora icaha. Bagomba kumutera amabuye. Bene data, ariko Yesu yaramuhariye, yaramubabariye. Nuko rero ikindi, wa musuma wa mwambuzi, igihe bari bamukatiye gupfa ku musaraba, ntabwo yasubiye hariya kuja gusaba imbabazi bariya. Yari yamaze gushika mu gihe c'imbombane, ntiyarakibasha kururuka hariya ku musaraba ngo aje gusaba imbabazi. Ariko amaze guca bugufi ku musaraba, umwami Yesu Kristo, umwe yumva n'abapfuye, umwe yumva n'abagowe, umwe yumva n'abatagira shinge na rugero. Yesu mwatabara barusha n'abaremerewe, wundi umwe azura abapfuye, umwe akura abantu mu mwavu mu kuzimu akabicarikana n'abahambaye. Yesu adasuzugura abo yaremye, yaciye amubabarira, aramubwira ati, uyu munsi nyene urabana nanje muri paradiso. Bari bagukatiye, bari baguciriye ugwa gupfa, bari bagukatiye, ariko uno munsi urabana na Yesu muri paradiso. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakubabarira atakubabarira, genda usaba imbabazi, bazigwa batazigwa wese abikigongwe, wihane, usaba umwami akubabarira gutabara. Guhereye isaha uca uhagarika icaha, uhagarika ubuhumane, uhagarika ubupfu n'ubuzimire, uhagarika ubutamenya n'ubujiji. Yesu akugendere, Yesu akugirire neza, Yesu aguhingure, Yesu akuvugutire, Yesu akubera icaremwe gisha. Mwene data, nshuti y'umusaraba, n'igihe ciza cyo kwakira agakiza, n'igihe ciza cyo guhinduka, n'igihe ciza cyo kuzura imbaraga n'ubutwari. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tuboroge, dusenge, dutakambira Imana uyu munsi, nimushobore kurira. Yesu yarabwiye ba bagore ngo nimwiririre mwebwe n'abana banyu,
nimwiririre. Ndagira ngo umuntu wese atarakizwa arire, umuntu wese ariko afise icaha arire urizwa n'ivyaha vyawe, kuko uyu muntu ariko ararira aba arimwo arihana. Iyo umuntu ababajwe n'ivyo yakoze aba arimwo arasaba imbabazi. Haleluya! Kandi ivy'Imana irabinezererwa kubona umuntu yihana, arizwa n'ivyaha, arizwa n'ibicumuro, arizwa n'ibigabitanyo vyiwe, akavuga ati Mana mbabarira singisubira, Mana mbabarira ndihanye, Mana mbabarira ivyo nakoze birangiriye aha. Urazoza umbera itara, umbera umuri, umbera intsinzi, umbera umuyobozi, ndakwiyeguriye, uri umwami wanje ibihe bitazoshira. Guhera iyi saha witange ubikimaze ubishikana, ube umubavu umota neza imbere z'Imana. Guhera iyi saha tangura gusengera abandi, guhera iyi saha tangura kuvuga ubutumwa. Ntutinye, wowe uri umukenyezi ntutinye kuvuga ubutumwa, wowe uri umushinga ntahe ntutinye gusemerera, wowe uri umusore haguruka uvuge n'abandi basore bakumve, ureke kwinyegeza. Wowe uri inkumi, wowe uri umwigeme, shinga intahe n'abandi bigeme bavyumve, vuga ubutumwa, uburira isi n'abayituyeko. Umwanya utararangira, umwanya utarahera, aho tuzokwibaza tuti mbega yo wa mwanya nari mfise wo kuvuga, wa mwanya nari mfise kuki ntawukoresheje, kubera iki ntavuze. Telefone narayigura nama mfise amamega, telefone yama yuzuye nama nsharija, ariko sinigera ngenda kubwira abene data ivy'agakiza k'Imana. None herabe imisi ndangiriyeko mwene data, iyo telefone niyo iriko irakora muri no misi. Abantu benshi barimwo bakirira kuri telefone, kuko ibitangaza vy'Imana Imana igenda ikoresha mpwemu wayo agashikira abantu bari mu bibazo bagakira, bari mu magorwa bagakira. Imana igenda ikoresha mpwemu yera igatuma abakozi, igatuma abasenzi bagasengera abantu bakabohoka, bagasengera abantu bagakira, abandi bakihana ivyaha. Nawe ntutinye kwihana icaha wakoze cose, ucihana ucatuwe, ucihana. Abakozi b'Imana bariho bagusengere, bagutakambira Imana, bagusabira imbabazi ku Mana. Wakira ubugingo budashira, wakira agakiza nshuti y'umusaraba. Yesu agiye kuza amahanga boroge, agiye kuza amakunga boroge, bazotaka bataka bisura ivu ku mutwe, bitandamurire kw'impunzu, baziruka imisozi bagende kuyinyegezamwo ngo ibagweko, ariko nayo izobahunga. Mwene data, iziruka ibiyaga n'ibiyaya n'amazi n'ibizinga byo mu biyaga biziruka, ngo ijuru rizizinga nk'urupapuro, nk'umuzingo w'igitabo. Mwene data, nimwumve ibikomeye n'ibihambaye, ngo inyenyeri zo ku majuru zizokoragurika. None wowe uzoburihe? Nimuze twihane, hariho abantu bakiri mu vyaha. Ndababwiye nimwumve ijambo ry'Uhoraho, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Ndagira ngo dusenge bene data, dusengera abantu benshi bakiri mu mwiza, bakiri mu itiro, bakiri mu vyaha, bakiri mu marushwa, bakiri mu kaga, bakiri mu vyago, bakiri mu gahinda. Abantu benshi bararushe, barakeneye ubutabazi. Haleluya! Tugiye gusenga Imana ishimwe cane. Data wo mwijuru, Mana data rugira byose, muvyeyi mwiza, gitandara kizima, Imana ikomeye, Imana irema, Imana yashizeho umuntu imurema mu ishusho yayo. Ndagushima Yesu yuko Yesu watugiriye neza, waturemye mu ishusho yawe. Kandi Mwami Yesu maze kuturema, mwana w'umuntu amaze gucumura, ntiwamuhebeye hariya, waragarutse wemera kumupfira, watubereye incungu y'ivyaha, waradupfiriye, waradukiza icaha ca Adamu, waradukije icaha ca Adamu na Eva, waradukije ivyaha vya kamere, waraduhekije vya vyaha umuntu avukana, ivyaha umuntu akurana, ivyaha vy'ubusambanyi, ivyaha vy'isoni nke, ivyaha vyo kwipfuza, ivyaha vy'ubusuma, ivyaha vy'ishari n'inzigo, ivyaha vyo kubesha, ivyaha vyo kwidoga n'ivyo kubeshera abandi. Warabitubabariye, warabidukijije, waradutabaye, waradukuye muri ako kaga, waradukuye mu kuzimu, wongera kutuzura, watuzuranye na Kristo. Mana, watuzuranye na Kristo, utwicarikana na wantu wo mwijuru. Haleluya!
haleluya. Shimwa Mana, shimwa Data, shimwa Gitandara, shimwa Rukundo, shimwa Mana yacu nziza urukundo. Mwami nuhabwe icubahiro ku bantu bose babohotse batabawe, bagiriwe imbabazi, bagiriwe ikigongwe. Mwami ndabigushimiye cane, ndakwinginze Mwami kugira ngo bakwiteze barushizeho kayanga no kuvugutirwa no kwezwa, barushizeho kwambikwa imyambaro myiza yabera, barukikizeho kwirinda icana kandi gisa n'icaha cose. Mana ndabashize mu biganza vyawe, ndaguheretse groupe b'amaso abasenzi bose ariko barasenga muri kono kwezi. Mana ndabakuragije, ndabakweretse Mwami Yesu Kristo, ubabera intsinzi, ubabera itaro, ubabera urumuri, ubabera ubushobozi, ubabera intsinzi, ubabera igitandaro, bazigamire mu kuri no mu kugororoka. Mw'izina rya Yesu Kristo turasengera abanyabyaha bihane batarakizwa, hari umuntu agendera mu gushurashura, ndamusengeye aka kanya tabagwe, yogorora simimanga, ave muri ico cacu ubupfumu n'ubuzimire, ave muri ibi byaha by'uburaya n'ubushurashuzi, ave muri ibi byaha byo guhendwa. Abakobwa barasiko barasifurwa n'abahungu, Mwami barimo barabahamagara babiriye babereka babahenda, babahendagiza. Mwami abahungu baratwawe n'irari ryo kwirukanga inyuma y'abakobwa. Ndasenze mw'izina rya Yesu ngo utabare imisore, utabare imisore bakore ku ico gitero, ubakore ku uyo musozi, ubakore ku ako kaga, ubakore ku iyo ntambara, ubakore ku ayo makuba, ubatabare. Tabara, tabara, tabara Mwami, tabara Mwami. Ndasengeye ingo n'imiryango, ndasengeye Mwami abapfasoni n'abashinga nawe mu ngo zabo. Hari umwiza w'umugitanya wijimye, haravye harije, burije bageze mu nzu burira, nta muco uriho, izuba ntirigiseruka. Mwami wabo hama hijimye. Yesu tabara Mwami, ndatabaje kugira ngo hazitara n'urumuri gongere kumurika, haboneke gitondo, agatondo tondo, imigisha yongere kuza, hongere kuba gutwenga no guseka, n'ibiganiro n'ibijajuro n'amahoro n'indirimbo n'amatazirano n'ibyampwemu. Umugabo n'umugore basezeraniye kuririmba, umugabo n'umugore basezeranye kugira ngo baze basengere hamwe, umugabo n'umugore basezeranye mu rusengero kugira ngo baze bame babitara n'urumuri, baze bame bashima Imana, kuko mu rugo iwabo ni Jardin d'Eden, ni mwitongo ryo muri Edeni, n'ahantu bagomba guhora baririmba, inyoni zikama zihimbaza, bakama bumva akajwi akayaga ko ku mugoroba. Uhoraho maze akamanuka akaza akabagendera, akabaha amahoro, akabaha ihumure, akabaha imigisha, akabahezagira. Abakenyezi abapfasoni ndabasengera bongere kuruhutsa, bongere gutuza mu mitima yabo, bongere gutuza mu bibazo no mu bigeragezo no mu ntambara no mu bibazo bagenda bahura navyo. Bakenyezi, bakenyezi musenge, bakenyezi musenge, bakenyezi musenge, bakenyezi musenge, bakenyezi musenge. Umwansi arabageramiye, umwansi arabageramiye, arabageramiye. Ndasengera abashinga naye nabo nyene musenge, nimusenge, nimusenge. Shetani yakobeje kuzimiza abana b'Imana. Iyo shetani ateye urugo nuko aba yamaze gutera, kuko urugo niryo fondasiyo y'ishengero. Urugo nibwo Imana yatanguye kurema, kandi n'igihe Imana izoziraba urugo, kuko Imana yaje kuraba Nowa n'umuryango wiwe, no kuri Sodomu ni Gomora yajiraba Loti n'umuryango wiwe. Imana iragomba kugusanga wewe mushingana nawe umukenyezi, Imana iragomba kubasanga ngo bahezagire n'ibondo vyanyu. Haleluya, haleluya. Mwami ndasenze muri kano kanya abagwaye bakire, abagwaye ingwara z'uburyo bwose, ingwara zidakira, ingwara zananiranye zihunge, zituzwe, zirukanwe, zigende, zose zigende burundu. Amaso kira, humuka mw'izina rya Yesu, amatwi zibuka, ibimuga muguruka mw'izina rya Yesu, akira gukira, umugongo nukire mw'izina rya Yesu, abagwayi mu mavi, mu maguru, rheumatisme kira, bohoka mw'izina rya Yesu Kristo. Ibisigo by'abadayimoni hunga, tekera, hunga. Ndastujije ibitero by'imyuka mibi muri groupe b'amaso, mu bakristo, mu bakozi b'Imana no mw'ishengero. Ndatujije ibitero, intambara z'urudaca zidahera, ndazirukanye mw'izina rya Yesu. Tabara Mana, tabara Data, tabara Uhoraho, tabara. Ndasengera umukenyezi afise ibibazo mu rugo, umugabo yaramutaye, ehera umugabo yaramutaye. Ndasenze ngugira ngo uyu mukenyezi umutabare. Yesu ahari mu bibondo, umuzigamire urugo, umuzigamire ibibondo, umutabare, umugirire neza, umutsindanishirize Mana, umurokore, umukize Yesu, umubere byose, umubere intsinzi. Yesu Kristo aryamye abyutse, ari ku kivi, ari ku kazi. Mwami Yesu mutabare, muhe ibyo gutunga urugo n'umuryango, abana. Mwami bariko niwe berekeza, niwe bahanze amaso. Ndamutabarije, ndamutabarije, utabare Yesu, ongeye kugendera ubwoko bwawe. Mana yo mwijuru Data rugira byose, urakoze gitandara kizima Mwami, ku bantu barimo baratabagwa, ku bantu bariko baragirirwa imbabazi, ku bantu bagiriwe ikigongwe, bahariwe ibyaha byabo byose. Oh haleluya.
ndabasengera ndabasabira ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo ca wa mwagazi w'intama yatanzwe ku ikimazi uhereye kuremwa kw'isi. uri Imana isumba byose, dutsindira intambara, dutsindira ibitero by'abana b'abantu tudashobora kugwana. mwami Yesu, wewe watsinze urupfu na kuzimu, tugira imbere tugukurikire mwami. aho utunze urutoke niyo nzira, aba ariyo nzira ducamo ugeze aho izoshirira. Yesu urakoze ku bana b'Imana bose barimwo barahezagirwa, bose wazigamire mu kuri no mugororoka. ndabigushimiye Mana ihoraho, data rugira byose, ubishimirwe. mbisenze Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Yesu abahezagire bene data, mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli, mukomeze kororanirwa mwese. Haleluya, amen. ndagushimiye Yesu urukundo rwawe, wemeye kumbambirwa kumusara. ndagushimiye Yesu urukundo rwawe, wemeye kumbambirwa kumusaraba. waranyitangiye Mana, watanze umwana wawe Yesu amfira kumusaraba. nushimwe Yesu, haleluya. ndagushimiye Yesu urukundo rwawe, wemeye kumbambirwa kumusaraba. waremeye urashishagurwa, wemeye uratonagurwa kubera ibyaha byanje Mana. Yesu nushimwe Yesu, haleluya. nushimwe Mana, urukundo rwawe Yesu, wemeye kumbambirwa kumusaraba. iminyare yawe niyo inkiza, imishishago yawe niyo inkiza. waranyitangiye Yesu, nushimwe Yesu, haleluya. nushimwe Mana yanje, watanze umwana wawe amfira kumusaraba. igorogota ndagushimiye Yesu urukundo rwawe, wemeye kumbambirwa kumusaraba. haleluya, haleluya. abaririmbyi muririmbe, abatazira mutazire, abashima mushime. duteramire Yesu, duterame bene data, duterame mu rugo rwa data, duterame. Imana yaraduhaye guterama, yaraduhaye guterama muri uku kwezi, yaraduhaye igiteramo. kino giteramo nuguteramira Yesu, nuguteramira inkono itetse ari kuziko, arimo aracanira, arayiteramira igasha. hageze ku mugoroba bakagira supe, bakagenda bakicara ku meza bagafungura. haleluya. natwe duteramire Yesu, duteramire uyu mwami w'amahoro, tumuteramire. Imana ihabwa icubahiro cyane. duterame mu rugo rw'Imana, duterame mu rugo rw'Imana, duterame mw'ishengero, muze duterame mu rugo rw'Imana, duterame mu rugo rw'Imana, duterame. haleluya. w'inzamba y'Imana izovuga, inzamba y'Imana izovuga,
bene data inzamba y'Imana izovuga no mu Burundi, inzamba y'Imana izovuga no mu Rwanda, Imana izovuga no muri Canada, inzamba y'Imana izovuga no muri Amerika, inzamba y'Imana izovuga no mw'ishengero, inzamba y'Imana izovuga. Haleluya, inzamba y'Imana izovuga. Haleluya, inzamba y'Imana izovuga. Bene data inzamba y'Imana izovuga. Haleluya, inzamba y'Imana igiye kuvuga, igiye kurangurura, igiye gusemerera. Abera bose bitegure bazamuke kusanganira Mesiya, umwami w'abami. Yesu araje gutora abemeye kuvuga, bemeye kuja mu ruhame, bemeye kuja ku mugaragaro, bagashingira intahe Yesu Kristo. Yaravuze ngo uzonyihakanira imbere y'abantu, nanje nzomwihakanira imbere y'Imana, imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Ngo ariko uzonyaturira imbere y'abantu, nanje nzomwaturira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Haleluya, Imana ishimwe, Imana yahabwa icubahiro. Numva mfise umunezero kuko Imana yatugiriye neza, yadukuye ku bitero, yadukuye ku intambara, yadukuye ku ivyaha, yaratugiriye neza. Twari babi, ntitwari abo kuvugira Imana, ariko Yesu Kristo umutunzi w'imbabazi n'ikigongwe yarabiravye, araza yemera gupfa rubi kubwanje no kubwawe. Ririmba mwene data, tazirira Imana, uyishimire mu bugingo bwa none, uze wamuyitazira kugeza kugupfa kwawe no mu rupfu. Naho Yesu hari umuririmbyi yaririmbye ngo naho noba mbambwe ku musaraba. Haleluya, ngo naho noba mbambwe ku musaraba, no haririmbira ngo nkuyoboke mwami. Haleluya, nkuyoboke mwami, nkuyoboke. Haleluya, nkuyoboke mwami, nkuyoboke naho noba mbambwe ku musaraba. Haleluya, no haririmbira nkuyoboke mwami, nkuyoboke mwami, ninkube hafi. Haleluya, Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Imana ihabwa icubahiro cane. Rero abasigaye mwese, nuko mwese aho muri hose, abafise ibibazo n'intambara, Yesu arabikemura mw'izina rya Yesu, kubw'amasengesho yo kwizera. Nibasenga wizeye kandi niwakira amasengesho turiko turasengera muri Imana muri kuno kwezi, urabohoka, urahembuka, urasubizanya mw'intege, uratangura guhabwa indirimbo z'amashimwe, uratangura guhabwa inzuzi z'amazi y'ubugingo ziburuka kubwo kwizera no gusenga no kubwo kuzwa mpwemu yera. Urakorerwa ibitangaza, imyuka mibi irahunga, ibitero biratekera, abadayimoni baratekera, ingwara zirahunga, ibibazo byose wari ufise birakira mw'izina rya Yesu. Haleluya, umwami Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Mukomeze kuranirwa mw'izina rya Yesu. Amen. Haleluya, twongere kuvyuka, tuvyukire gusenga. Ndararika bene data, isaha ni 8 n'iminota 21 zishira ubuca, no kuvuga ngo 2h21 du matin. Kano kanya numvise kugira ngo dufatanye ururirimbo rwo gusenga, n'ururirimbo rwaririmbwe rusobanura ivy'abahizi, ururimbo rusobanura ingene umwami yasomborokeje wa mwansi Satani. None nguwo mutabara ninde? Mwene data, wumva witeguye gutabara umwami Yesu, yuko usenge, kuko na Yesu yarasenga mw'ijoro, yarasenga bwagira mu gitondo, akazindukira gukiza abagwayi no kuvuga ubutumwa bwiza no kuzura abapfuye no kwamamaza inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, maze mw'ijoro agasenga Imana. Rero natwe biradukwiriye guhora tuvyuka, biradukwiriye gusenga Imana bene data, na cane cane muri bino bihe byiza turimwo twagiriwe ubuntu. Haleluya, ndagira ngo dufatanye ururirimbo rw'amajana 2 bene data.
n'ururirimbo rw'indirimbo z'ivy'intambara. Abasenzi bari mu rugamba, abasenzi bari mu ntambara, kandi iyi ntambara ntabwo ari intambara turwanisha ingufu z'umubiri, ni intambara turwana mu buryo bwa mpwemu mu masengesho. Rero birashoboka ukaba nawe ufise ibibazo canke uri mu rugamba, uri mu ntambara, byuko usenge, wambara inkomezi, wambara ibigwanishwa. Numvise gusenga muri kano kanya nifatanye na bene data, maze muri uko gusenga duce tubanza kuririmba indirimbo y'amajana 2. Imana ibahezagire cane. Umwami yasomboroje wa mubi Satani, uwo mutabara ninde muri iyo ntambara, uwo nywera ku gikombe c'amagorwa yiwe, yikoreye umusaraba, niwe yotabara. Sitefano yarenganije amasi vy'urupfu, abona Yesu mw'ijuru acaramwambaza. Bakimutera amabuye arabaharira, acasengera bamwica, muze tumwigane. Kandi hari n'abatumwa 12, n'abandi buzuye mpwemu bishwe bamuhogwa, bagatabwa mu muriro ntibakangwe intambwe, bagacibwa n'amazosi, muze tubigane. Ingabo zabo bahizi ziri mw'ijuriyo, kandi zikikije intebe y'umukiza wazo, zaciye mu mibabaro ziduga zijayo, natwe muze twihangane tubakurikire. Mana yacu uri mwiza, Mana uri Imana yera, uri Imana y'ukuri, Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana kandi yitaho abagowe n'abarushe n'abaremerewe, uri Imana yitaho abagowe, uri Imana yitaho abarushe, uri Imana yitaho abatagira shinge na rugero, uri Imana yibuka abatagira shinge na rugero, uri Imana yibuka abari ku mfiro, uri Imana yibuka abari mu magorwa. Ndagushimira mwami ko Yesu amabumva bagusenga mwijoro no kumutaga, bakuborogera bavuga bati Mana tabara, bavuga bati Mana tabara, bakongera bati Mana tabara. Mwami wanje Yesu urera, izina ryohoraho rihabwa icubahiro. Ndagushimiye kongeye kumbyura no masaha yo gusenga, aya no masaha meza mwami, nongeye gusenga, nongeye gushima, nongeye gutazira kumbyuye, urankanguye Mana, nushimwe. Ndasaba gukanguka, ndasaba guhora ngavye mwami wanje Yesu Kristo. Urakoze mwami. Ndasengera abene data bose, ndasengera bari muri groupe b'amaso, ubahe gukanguka, ubahe gukangukira gusenga, ubahe kuvyukira gusenga, ubahe kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ubahe kwama bagavye joro n'umutaga mwami Yesu. Ntawe uzi umunsi n'isaha mwami wanje Yesu. Ijambo ryawe rivuga ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga hari
ukwizera mw'isi. Mbega niwaza uzosanga hari abariko barasenga, mbega niwaza uzosanga hari abamaze mwami Imana nzima kukwiyegurira. Uno munsi mwami abantu benshi barahenzwe, barayovye, baraguye, barataye, bahuje umusaraba. Mwami turabonye mwami ururirimbo mwami rudusobanurira ngo Stefano mwami Yesu Kristo yarasabiye abamwica, yarasabiye abamutera amabuye. Mwami Yesu Kristo yararangamije abona amaso, abona mw'ijuru, maze abona Yesu ari mu bwiza bw'Imana. Data turagushima yuko watsinze wanesheje mwami waje Yesu Kristo, ngo umwami yasomborokeje umwasi Satani wo mutabara ninde muri ntambara. Mwami Yesu Kristo ndagushima Mana ko waduhararitse kuri uyu murariko mwiza wo kuza kuri no rugamba. Mwami tugwanirire, dutsindanishirize, tuneshereze, turisabiye ubutwari n'ubuhizi, turisabiye intsinzi, turisabiye ibigwanishwa byose by'Imana, turisabiye za ntwaro mwami z'umukristo kugira ngo tuzambare, turwane, tuneshe, dutsinde. Mwami tabara, tugwanirire Mana, dutsindire mwami Yesu ibitero by'ubwoko bwose, dutsindire ibiza gutera abana b'Imana, dutsindire ibiza kuyobya abakristo, dutsindire ibiza kuyobya ishengero, dutsindire ibiza kuyobya abana b'Imana watoranije, dutsindire. Gwanirira ishengero, gwanirira ubwoko bwawe. Ndisabiye imbabazi, ndisabiye imbaraga, ndisabiye intsinzi, ndisabiye kunesha, ndisabiye gutabagwa mwami. Yes, imisi kwiratwara abantu benshi, isi tsinda abantu benshi baguye bahevye mwami Yesu, ariko ndasenze mw'izina rya Yesu ngo utabara ishengero, uritabara urikize. Uyu mwansi arimo aratsikamira, uyu mwansi arimo arabuza abantu gusenga. Mwami Yesu nigihe ciza cyo guheba isini byayo, nigihe ciza cyo gusenga, nigihe ciza cyo kurondera munyonga data. Mwami ndatabaje, ndasenze mw'izina rya Yesu ngabera b'Imana bose aho bari hose, bambaka inkomezi, bambara ubushobozi, ubambika ibigwanisho byose, bakomeze gusenga mu masengesho mwami data. Niho haboneka ubushobozi mwami Yesu Kristo, kuko amasengesho mwami Yesu Kristo atugana ibyo dusaba maze bigashika kuri data. Mwemu yera aca atwumva, akadushoboza, akaduha imbaraga, aduha inkomezi, akadufasha, akatuyobora mu gusenga. Ndasabye mwami kugira ngo mwami data iri sengesho dusenga ryumvigwe, ryakigwe. Mwami ndasengera groupe b'amaso kugira ngo ubahe intege n'inkomezi, ubahe intege n'inkomezi, ubahe intege n'inkomezi. Mwami Yesu abatagisenga ubahe gusenga. Mwami abacitse intege bongera inkomezi, abagwayi bakize, abarushe ubaruhure. Mwami ukiza abantu bari mu magorwa yose atandukanye. Mwami Yesu umunyanazareti, abacitse intege mu mubiri ubahe intege, abacitse intege mu buryo bwa mpwemu yera ubaha intege muri mpwemu, mu mitima, mu bwenge no mu bwonko. Mwami Yesu Kristo mu maraso no mu misokoro. Mwami Yesu Kristo ndagushimira mwami ko ari ugendagendera mwami abantu mu nzego zitandukanye, baba bakenyezi urabakiza, ukabatabara, ukabarokora, ukabaha intege, ukabaha imbaraga, ukabaha gusenga. Baba bashinga nawe urabaha intege, ukabaha imbaraga, ukabaha inkomezi, ukabaha gusenga. Baba imisore n'inkumi urabaha intege, ukabaha inkomezi Yesu, ukabaha ububasha. Ndasengera mwami bari mu byaha batabagwe, bakizwe, bihana ibyaha barimwo, babibabarirwa ibyaha, bihana. Umuntu wese ariko afise ibyaha, umuntu wese yaguye nabyuke. Ijambo ryawe riravuga ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ndasenze mwami kugira ngo abari mu byaha babivemwe, babikire, bazuke, bikangure, bave mu rupfu rw'ibyaha rw'ibyisi barimwo. Mana batabare mwami, batabare mwami. Ndasengera abagobo barusha batagira shinga na rugero. Ndasengera mwami Mana nzima afise imitwaro itandukanye, imitwaro y'ibyaha, imitwaro yabujije gusenga, imitwaro yabujije gukizwa. Mwami baravyuka bakavyukira kwiganyira, bakagorobereza kwiganyira. Mwami barara bariganyira, bakavyukira biganyira. Ndabasabiye imbaraga n'inkomezi n'ubutwari, ndabasabiye inkomezi zo mu buryo nizo mu bamfu mw'izina rya Yesu Kristo. Ndabasabiye ubutwari, ndabasabiye data ubuhizi, ndabasabiye ubuhizi. Ndasengera abana b'Imana ubuhizi, ndasengera ishengero rya Kristo ubuhizi, ndasengera umugeni wa Kristo ubuhizi. Ubuhizi mwami bwo guhora bagavye, guhora biteguye, guhora bari maso, guhora bikanguye, basenge budasiba, bikangurire gusenga. Mwami w'icubahiro ndasengera mwami Imana yo mwijira igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Kongo. Ndabasengera kugira ngo Yesu mwami Imana nzima amahoro ya Kristo abaze ko, bongere kubona ikiganza c'Imana, bongere kumva ijwi ry'Imana ribaza ko. Abakristo bose basenge, bari mu Rwanda basenga Imana mw'izina rya Yesu, abari mu Burundi basenga Imana mw'izina rya Yesu, abari muri Kongo basenga Imana mw'izina rya Yesu. Buri muntu wese asengere mugenzi wa, musabire imbabazi, amusabire imigisha, amusabire imihezagira, amusabire kwezwa, amusabire gutabagwa. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu ijambo ryawe ratuvuga ko dukwiye guhora dusenga tutarambirwa, tugasenga ibihe byose, tugasenga ku mutaga, mwijoro, bukeye, tubyutse, turyamye, tugorovye. Mwami Yesu no mu nzira umuntu ariko aragenda
kugenda, agomba kugenda yatazira Imana aririmba. Jambo ryari ratubwira ngo mucarangire uhoraho Imana mu matazirano y'ibyampwe mu mucurangire Imana mu mitima yanyu muririmba zaburi n'indirimbo. Mwami ndasenze kugira ngo duhegora gutazira, duhore dushima, duhore dukenguruka Mana yo mwijuru, Mana isumba byose. Ndasengera bera bose, ndasengera kino gihugu ca Canada Mwami, guhera hano Quebec, Sherbrooke. Ndasengera Mwami ubwoko bwawe buri muri kino gihugu kugira ngo Yesu bikangure umuntu wese Yesu atoranijwe. Mwami Yesu abajije Aburahamu yarabajije uhoraho arabaza ati mbega Isodomu n'Igomora hariyo bangahe? Oh Yesu ati ni haba hariyo 50, 40, 30, 20 kugeza ku 10. Ati mbega ubo barandurana n'abanyabyaha bari muri ico gihugu? Maze uravuga ati oya sino barandurana n'abanyabyaha bari muri ico gihugu. Yesu none turagutabaje kugira ngo utabare Mwami abagorotsi bari hano muri kino gihugu ntituzi uko bangana, ariko urabazi Mwami. Ndasengera i Canada yose, ndasengera abategetsi, ndasengera abarongoye kino gihugu, ndasengera Mwami Imana nzima abantu bose bari hano kugira ngo batabare barokore bakize umwansi Mwami yinjiye kino gihugu akagiteza ubutinganye, akagiteza urumogi, akagiteza Mwami ibyaha ndenga kamere. Yesu abantu baraguye baraheba Imana Mwami Yesu ndabasengera batabare barokore bakize bakore mu byaha no mu byisi no mu bibi no mu bicumuro mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turasengera data buje abategetsi barimo barakorera Imana, turasengera abategetsi barimo barasenga, turasengera abategetsi abakuru b'ibihugu bariko barasenga. President Trump wa Amerika yatanguje inama abanza gusenga, igihugu cyose akoranza gusenga kandi yitwararika Mwami izina rya Yesu. Ndamusengera ndamusabira imbaraga n'inkomezi n'ubutwari, ukomeze kumuhagurwanya icaha, agwanye ubutinganyi, agwanye urumogi, agwanye amabi yose arimo arakogwa, agwanye Mwami abihinduza ibitsina bariko barashaka guhindura abana babakoresha Mwami Imana nzima kubaca ibitsina babahindura. Yesu ndasabye kugira ngo umuhe imbaraga Mwami yongere gutuza ibitero byose, mukoreshe koresha abategetsi barimo baragwanya icaha, barimo baragwanya ibibi, barimo baragwanya ubutinganyi. Koresha abategetsi Mwami ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo Yesu abakuru b'ibihugu bongere kuba bayoborwa nawe, barindwa nawe, bazobayoborwa nawe nk'uko ijambo ryawe riravuga riti muhore musengera abami n'abakuru n'abashizwe hejuru kugira ngo twame mu mahoro dutekereje. Mwami ndasengera ibihugu biri mu ntambara ubitsindanishirize, ubahe kunesha ishavu, ubahe kunesha uburakari, bongere kwihangana, bongere kunesha, bongere guhagarara mu nkomezi basenge. Ndasengera umuntu wese ari hose asenge mu nkomezi, asenge mu mbaraga, asenge. Ndasengera Mwami Yesu Kristo abayoboye imiryango, abayoboye ingo, abashinga ntahe banye n'urugo, abashinga ntahe ubahe gusenga, basengera imiryango yabo, basengera urugo kandi Mwami babitara babumuco, ubahe kuyobora Mwami Yesu mukuri no mu mpwemu. Ndasengera imiryango, ndasengera abapfasoni kugira ngo Yesu Kristo nabo nyene ubahe gusenga mukuri no mu mpwemu kugira ngo Yesu buzuzwa amavuta, bahabwa amavuta amwe mu yera, kuko ni wazuzoza Mwami kuraba umuntu wese yitanze yagukoreye yihanganye akihanganira ibimugerageza. Jambo ry'Imana bavuga ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza kuko niyamara kuramaze ahabwa igitsibo cy'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Ndasengera bari mu byago bahe kwihangana, ubahe kunesha, ubahe kugwana intambara nziza yo kwizera, ubahe gucakira amahoro, bayarondere, bayakurikire, bayashikire. Ndasengera umugeni wa Kristo kugira ngo Mwami yambare ivyamwa, yongere kwama ivyamwa vyampwemu yera, ivyo mpwemu yama ivyamwa 9. Mwami Yesu Kristo ubahe kuzuzwa Mwami bijya vyamwa bavyame, bongere kwama ivyamwa, icamwa c'urukundo, amahoro, umunezero, kugira neza, ingeso nziza, uburwaneza no kwirinda. Mwami Yesu Kristo data buja wera Mana isumba byose, turasengera umugeni wa Kristo yongere kugaragara Mwami ko afise mpwemu yera agaragare kuri bo Mwami Yesu Kristo, ku bana b'Imana, ku ishengero ry'Imana, abera bose bakomeze kuzuzwa mu nkomezi Mwami. Turasabye amavuta amwe muyera ku ishengero ry'Imana, wa mugeni Mwami Yesu Kristo yitegurane amavuta, yitegure amavuta atamirana igiciro kinini y'agati kitwa narada, wa mupfasoni yagusize Mwami ku birenge. Turasabye Mwami Yesu Kristo kugira ngo data Mwami Yesu babakobwa bamwe batanu b'abanyabwenge, bamwe bagendana amavuta kugira ngo Mwami Yesu Kristo amavuta y'aba Kristo ahore yuzuye mu macupa yabo. Ndasengera umugeni kugira ngo amacupa
icupa mwami yuzure nk'amavuta, amavuta ya mpwemu yera, amavuta yo gusenga, amavuta yo kurwanya icaha, amavuta yo gucana amatara, ducana amatara kugira ngo Yesu niwaza udusange habona, udusange hera, udusange haka. Mwami ndagutabaje mwami, uduhe kwaka, twake mwami, twuzuzwe mwami w'icubahiro, tugwanirire mwami ibyo tudashobora kubona n'ibyo tutamenya n'ibyo tutazi bidutera bituruka hirya no hino iburyo n'ibumoso. Tugwanirire mwami bidutera imigabo mibi, inama mbi zose zikuzimu zigwanye uzitururutse mu izina rya Yesu. Mwami turatabaje kugira ngo ubwoko bwawe mwami aho bari hose mwami ubaneshereze, ubagwanirire, ubatsindanishirize mwami Yesu Kristo. Birabereye yuko jambo ryawe riravuga ngo data biramubereye kubaha yemwe busho buto kubaraga ubwami bw'Imana no kubaha ubwami bw'Imana. Ndasengeye ubusho buto, ndasengeye umushumba umukumbi mutoya, ndasengeye mwami ubusho butoya, ndasengeye umukumbi mutoya, ndasengera mwami data buja baciye bugufi kugira ngo Yesu bahore bagavye bakangutse bari maso. Mwami jambo ryawe riravuga ngo data wabihishije abanyabwenge n'abahanga ubihishurira inzoya. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo abana b'Imana bakomeze guhishurirwa mwami data wera w'Imana, ngo iby'Imana yiteguriye abayikunda, iby'amaso atari bwigere yumva abona, iby'amatwi atari bwigere yumva, wavyiteguriye abukunda. Yesu Kristo turagushimira ko urimo uragaburira ishengero, urimo urarigaburira kuko urimo urarizamura, urimo urariha kwizera no kumenya no gutahura, urimo urahosobanurira ibanga mwami mugeni wa Kristo kugira ngo bakomeze babe maso, bagabe, bitegure, bame biteguye, bahore bari maso, bahore bagavye ijoro n'umutaga, bagabe mwami bame bagavye biteguye. Yesu turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubwiza bwawe bukayanganire ku bana b'Imana bose. Data ishusho y'Imana yongere kugaragarira mu bugingo bwabo. Data udehe gutabagwa, udehe kuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera mwami Yesu Kristo. Turisaba itara n'urumuri n'umuco bigaragara mwami kugira ngo duhore twibera mu kuri kw'Imana, mu muco w'ijambo ry'Imana, mu gakiza, mu gusenga no mu guhagarara mu nkomezi. Data urakoze Yesu mugeni wa Yesu, muri kano kanyongere kuvugutirwa no kwezwa no kuzuzwa imbaraga n'ubushobozi, aho komeze kunesha, akomeze gutsinda, akomeze kuba mu bushobozi bw'Imana. Umugeni wa Yesu ndamusengeye, ndasengeye abana b'Imana, ishengero ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami abarimwo baraneshe bongera inkomezi, abaguye bavyuke, abazimiye bazimuruke, abayovye bayoboke mu izina rya Yesu. Turasengera abana b'Imana bose bambara inkomezi. Urakoze Yesu, ndabigushimiye cyane Mana. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu wa Nazareti, akakanya abariko barasenga bose ndabasabiye umugisha, bongere kurukirwa inkomezi ziva kuri wewe. Abariko barihana ibyaha bongere kurukirwa inkomezi ziva kuri wewe. Abariko barapfukama biyeza basaba Imana imbabazi n'ikigongwe, wongere kubibuka, amazina yabo yandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo cya mwagazi w'intama w'Imana. Urakoze Papa mwiza w'urukundo, ndagushimiye kumvise ugusenga kwanje Mana. Ungirire neza, ndisaba imbaraga, ndisaba inkomezi, ndisaba intsinzi, ndisaba kunesha Mana. Data unyoze unyuhagire guhera mu rutware rugeza mu bworo bw'ikirenge Mana. Amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, amaraso y'umucunguzi yongere kumbonekako. N'uyu mwene data turiko turasengana, amaraso ya Yesu amubonekeko. Mwene data ari muri groupe b'amaso ariko arasenga, yongere kuzuzwa, yongere kwambara inkomezi, yongere kunesha, yongere gutsinda, yongere guhagarara mu nkomezi, yongere gutsinda, anesha icaha, anesha ikibi, anesha ibicumuro. Mwami Imana nzima wera, kugira ngo twambare za mpuzu zera nziza zitanduye kandi zikayangana Mwami, kugira ngo duhore tugavye ijoro n'umutaga Mwami. Udehe kwambikwa Mwami kugira ngo data busha duhishe za soni z'ubwambure bwacu Mana, kugira ngo ntitugenda menya. Mugeni wa Kristo muhe kwambara yikwize Mana. Data buja wera, udehe kuronka wa muti wo gusiga ku maso kugira ngo duhabwe kubona n'amatwi yo kumva n'imitima yo gutahura. Yesu wa Nazareti ndakwambaje Mana. Waravuze ati umuntu niyambaza wese izina ry'Uhoraho hazokizwa. Yesu ndongeye kwaturisha akanwa kanje ntabaza ndagutabaza ngo ntabare, ndagutabaza ngo ndokore, ndagutabaza ngo nkize Mana. Wongere kumva gusenga kwanje Mana, wongere kumva gusenga kwa bene data barimo barasenga. Abana b'Imana aho bariko baratakambira Imana bose aho bari hose, ubagenderere, ubagwanirire, ubatsindanishirize, ubabera intsinzi. Mwami ndagushimira ko wumvise ugusenga kwa Dawidi umusavyi wawe, wagiye umutabara umukiza amagorwa yose aho yarari naho yarageze mu bihe bitasanzwe yararimwo. Wagenda umutabara mu makuba no mu byago no mu gahinda aho yariko arahigwa na Sawuli. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo Yesu abari utabara ubwoko bwawe, abari utabara bera ishengero ry'Imana aho riri hose. Umugeni wa Kristo, abana b'Imana
ubaha inkomezi zo mu kurya n'izo mu kubamfu papa. Urera 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 uhoraho Imana nyen'ingabo, izina ry'uhoraho rihabwa icubahiro uhereye none kugeza ibihe bitazoshira. Mbisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.